Nkuko rero mu kiganiro menya icyo utaruzi n'ubu turashishikara gushikiriza ibiganiro bitandukanye kambere n'inyigisho zitandukanye aho kuri uyu munsi nyene dufise umuhinga ni wa wundi musanzwe mumenyereye kuri Eliona TV ni Izere Confiance arakuramutsa aheze anakwidondore. Nitwa Izere Confiance nkuko bari babibabwiye nk'abandi umuhinga mu vyerekeye iby'inyifato murakoze. Umuhinga Izere Confiance no munsi tugiye kuganira ku mwana asanzwe yavukanye umugera. Kubavukanye umugera bakiri bato mbega bageze mu buyabaga baraheza bakavyifata mu buryo. Haro benshi abavyeyi batinya kubabwira yuko bavukanye umugera ugasanga nabo bavyeyi barinze banapfa batigeze babwira abana. Rero muri ico gihe umwana amaze gukura akabimenya kuze biramubabaza cane akanataka umwikomo ku bavyeyi biwe akavuga ati kubera iki abavyeyi banje bagiye batabimbwiye, iyo babimbwira nari kumenya ingene nifata imbere y'abandi bana ndeke kuvyumvira ku bandi. Mbe none abo bana babihishwa ryari babimenyeshwa ryari? Abo bana barabibahisha bakavuga bati kumbure tubibabwiye barababara canke baramererwa nabi, ariko vyiza umuvyeyi akwiye kubimumenyesha akiri mutoyi ku buryo amenya ingene yitwara, ku buryo amenya ingene yifata mu bandi bana. Hari n'igihe ashobora nko kuja gukina n'abandi bana yarabimuhishije bakamubwira ngo tuvemwo ngo urwaye sida, ariko umwana yarabimenyeshejwe hakiri kare aravuga ati ivyo nari nsanzwe ndabizi nta na kimwe ntaco bimbwiye, ariko atarabiza akavyumva n'abandi bana biramubabaza. Rero vyiza umuvyeyi akwiye kubimubwira hakiri kare ntate umwikomo ku bavyeyi canke kundi muntu yoba mutunze. Mbe ni ryari umwana akwiye kumenyeshwa yuko yavukanye umugera akiri muto canke akuze? Akwiye kubimenyeshwa nko guhera ku myaka 5 umwana arashobora kumva ico arico umugera wa sida, kuko hari amaradi abivuga hari biki ibimenyesha makuru. Rero vyiza umwana guhera ku myaka 5 yarawuvukanye urashobora kubimumenyesha. Umuvyeyi arashobora gupfa imbere y'iyo myaka umwana ntashobora kumugira umwikomo kubera yarakiri muto ntiyashobora gutahura ico cago ca sida, ariko ku myaka 5 hari amafilme umwana ashobora kubona ashobora kubimubwira atakibazo akabitahura. Nakahe kamo wotera aba bana bagendana umugera wa sida babimenye bakuze? No babwira yuko ataco bitwaye kuba bagendana umugera wa sida, kuko ubu benshi baravuga yuko umugera wa sida utica waratanguye gufata ijya miti uramara imyaka myinshi. Hari abo tuzi bamaze imyaka myinshi bawugendana ntaco bitwaye, ntibihebure kuko urashobora no kugira mariage ugasanga umugabo ntayagwaye umugore arayigwaye kandi bakabana neza mu mahoro, canke bose bayigwaye ntibihebure. Rero kuko barashobora kurondoka barashobora kubaho neza mu buzima bwiza nk'abandi bose bakomeye. Nakahe kamo wotera abavyeyi canke uwundi muntu wese atunze umwana agendana umugera wa sida? No mubwira yuko yobimumenyesha ntagire ubwoba, kuko abana hajya ikintu ukoreye umwana mutoyi canke ikintu ubwiye umwana mutoyi ntacibagira. Vyiza rero boreka kubibahisha canke gutinya kubibabwira, bakabibabwira bakamenya ingene bitwara mu buzima bwabo. Mu kiganiro rero menya ico utaruzi akaba ari na hano kirangiriye. Nkaba ndagushimiye umuhinga. Murakoze cane.